muri Karundu neza na neza mu gisagara ca Uvira imigwano iracakomeje no kuri no munsi w'irikerezo rya 30 inyuma yuko ku munsi w'ejo habaye ibitero bivuga ko bikomeye cyane aho coalition ya FARDC ishobora kwatanguza ibitero byo kugira ngo ishobore komora zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Kuri no munsi ugira kabiri w'imigwano iracabandanya ndetse amasasu menshi amakoro manini ndetse n'amatomato biriko birumvikana muri kano gace neza na neza ko mu majepfo y'igisagara ca Uvira. Ibi turaje tubibabwire ukungene n'abazarendo basanzwe bari mu cyo bigiye bitandukanye bahanamiye igisagara ca Uvira zafizi n'ahandi bariko baragerageza kwiyegeranya bamanuka mu bice biyegeranya bamanuka ahantu bashobora guhurira kugira ngo bashobore kuza guhamvya FARDC mu gisagara ca Uvira bakore ama operation bari bafise igitigirino bwa yuko kiri hejuru. Ariko imbere ya byose imbere yo tugira muri ano makuru twagomba tubabwire yuko umujenerali wa AFC M23 yitwa Thomas yafatiwe mu gace ka Katongo ndetse n'abamurinda bose. Sinzi yuko iyo nkuru mwamaze kwimenya cyangwa se muzi yamaze kwibasangiza kabisa. Thomas umujenerali wa AFC M23 yarafatiwe muri Katongo ndetse n'abamurinda bose. Ubwo nyene AFC M23 ikibimenya yahise irungika renfort kugira ngo bashobore kumugombora cyane bashobore kumugirira ibindi bintu dufise hano zo kubabwira ndetse tubabwire naho kugeza no masaha nyamba yarishwe nyamba akiriho nahageze tubibabwire muri zino nkuru twabateguriye. Ndamusokoreza subscribe nyamba utarabikora like cyangwa dislike mu gihe uba wakoze cyangwa utakunze iki kiganiro. Imbere ya byose nongenda bifurize Noheli nziza ndetse n'ubunane ndabaramutse mwiriwe cyangwa mwaramutse abadukurikirana aho muherereye hose byo mwiharika bumva ururimi rw'ikirundi. Ndavuga abari mu Burundi, abari muri Kenya, Tanzania, abari Uganda, abari Mozambique, abari South Africa, abari Zambia, abari Europe, abari Amerika, abari muri Aziya. Reka tubiyegereze makino iganiro gito cyane tugiye kuyaganiriza neza ibiriko birabera ngaha ku butaka bwa Kongo. Turaza kwibanda ngaha muri Sud Kivu neza na neza mu gisagara ca Uvira. Abantu benshi mwazinduye mutwandikira ati muri Uvira imeze gute, ko mwatubwiye ko FARDC yari kiragabaho ibitero bikomeye yahavuye ishika kwihangiro niyo yo bifise Karundu niyo yo bifise gisagara ca Uvira ndetse ibintu byinshi mwakomeze kuza mutubaza natwe nk'abatumwa banyu canke nk'ijisho ryanyu twaragerageje gukora amatohoza kwiye kandi yimbitse kugira ngo dushobore kubaha umuco w'ibiriko birabera ngaha neza na neza mu gisagara ca Uvira. Ico twabwira kugira yamango nuko FARDC itarashobora gusiga mu minwe igisagara ca Uvira. Igisagara ca Uvira kiracari sous contrôle y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nizo zigikontorora ngaha mu gisagara ca Uvira. Ariko novuga yuko bahari nk'abatari kuko tugerageje kuraba imigwano igiye kuvyibuha. None abaha karorero ku munsi w'ejo igenekezo ya 19 inyuma yuko FARDC ikamejeje mu bice bigiye bitandukanye, murazi ivyo yabakoreye Makobora, murazi ivyo yabakoreye mu mazi, murazi ivyo yabakoreye ahagiye hatandukanye. Ku munsi w'ejo hahise haba inama yikitaraganya tuza kuganira ko yetumwe ko na General Sultan Makenga asanzwe arongoye no muhari w'inyeshamba AFC M23. Turaza kuza tuginjire mu mizi tubabwire ivyo bashoboye kuvugira mu ico kiganiro. Ndazi yuko abenshi mudukurikirana tuza kubaha amafoto n'amavideo y'ico kiganiro kugira ngo mushobore kuba mutahukirwa ivyavugiwe mu nama. Aha ari inama yari yitabwe n'abakadere nka bose mu muhari w'inyeshamba za AFC M23 RDF. Ibi turabibitse turaza kuza tubisesangure ukwavyo tubabwire ico bavugiye mu nama ndetse nico bagombye gushika. Ariko reka tubanze twisuye ngaho iwacu hafi y'igihugu cacu ciza cyo Burundi mu gisagara ca Uvira neza na neza Karundu ku kivugo ca Karundu ca ku cambu ca Karundu. Nubu imigwano iracari yose. Abumvise abariko barabwirwa yuko FARDC yafashe Uvira bumve yuko ariho bese. Uvira iracari mu minwe y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nizo ziriko zirahakontorora. Mugabo umuriro ni mwinshi. FARDC yakomeze kurasana bikomeye n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ndetse amakuru dufise nuko
FARDC ku munsi w'ejo yashoboye no gutera amabombe ngaha kuri poro ya Karundu, maze ibintu byinshi birashobora kononekarira, ndetse mwarumvise baharasa amabombe menshi. Ariko uno munsi tuvugana hariko haraba infantry, hariko haraba yangwano yo kugwana tubonana face to face canke vis-a-vis, niyo ngwano iriko irabera ngaha ikarundu. Bitavuze yuko mu yindi mice igitandukanye naho hariko harabera imigwano novuga yuko idasanzwe, ariko ngaha mu Karundu ku makuru dufise ava ngaho nyene aravuga yuko inkozi nini zinindiri ndetse na zito ziriko zirumvikana muri ivyo bice. Muri ico gice cya Karundu hariko harumvikana inkoho zinini na zito mugabo nta mabombe nta biturika vyatariko birahavugira, nuko hariko harahangana mu buryo bw'imbona nkubone, niyo ngwano iriko irahabera. Ndetse ayandi makuru dufise yizewe nuko abazarendo bari basanzwe bari muri territoire ya Fizi, abazarendo bari mu buce bwiye butandukanye bwose bukikuje igisagara ca Uvira. Amakuru dufise nuko bariko bariyegeranya, bamwe bariko bariyegereza ngaha za Makobora, za Kigongo ndetse na Katongo. Ibu buce bwambuwe zino nyisha bazigiye cy'Rwanda marazi ko zari zamaze kuba zifata za Kigongo na Katongo, ndetse Katongo no babwira ko zamaze kuba zikugwayo mu buryo bweruye inyisha amazamashobora kuvayo. Rero amakuru dufise ava mu bazarendo, ava mu bari ku mirongo rugamba, ava mu bene gihugu basanzwe bari muri ibyo cyo bikora muri ntambara, aravuga yuko wazarendo bo mu matetware yegereye Uvira bose bariko bariyegeraniza hamwe muri ubu buce bwa Makobora ya mbere ya kabiri, Kigongo ndetse na Katongo, kugira ngo bikunde bategura igitero cyo kugira ngo bashobore guhuriza hagati na FARDC ivyo iriko irakorenyesha amagambo isagara ca Uvira. Ishobora kuba ari nka appui dasanzwe igiye gufasha FARDC ndetse n'abazarendo bari basanzwe ngaho mirongo y'urugamba, kugira ngo bikunde bomore zino nyishamba z'igihugu cy'u Rwanda. Uko tubibona imigwano nta kugabanuka, aho imigwano kugabanuka ahubwo itera yongereza umurego, itera iba ndende, itera iba nyinshi, itera ikomera cyane. Aba bazarendo kumbure ndazi yuko abenshi bamwiteze ko byinshi ndetse babiteze ko byinshi umuzo wabo ngaha mu gisagara ca Uvira, kandi ndazi bivanye n'umubare cyangwa n'ubwishi bwabo birashobora gutanga rezita nibaca bafatikanya n'aba ba FARDC bafise tekinike nyinshi, barashobora kugaranira umwasi wabo ngaha mu gisagara ca Uvira bikana ukungene ashobora gusohoka. Ndazi yuko ibi mu bitahura kandi neza cyane. Ikindi no babwira nuko intasi z'igihugu cy'u Rwanda z'abakobwa babandi bamaze imisi bavuga yuko u Rwanda rushaka gufata Afrika yose rukoresheje abo bakobwa. Aba bakobwa nyene igihugu cy'u Rwanda gishira imbere barayi bafatiwe hitwa Karimi ndetse no mu gace kitwa Moba, bari gutata kugira ngo bashobore kwemfiltra kwiyemfiltra buke barondera amakuru yaho yose, barabe situation ngene imeze, hama zino nyinshi bazigihugu cy'u Rwanda zibone kwinjira zino maraya zabo canke zino ndaya za leta y'u Rwanda zamaze kuba zishika. Mugabo ntivyazereye na buke. Amakuru dufise nuko zino ndaya canke zino maraya zimaze gushika ikaremi zafashwe ziri Karemi ndetse zirafatwa, barazemeza zikogwa kwa matohoza kwiye kabisa, barazibabaza niko guca zivuga n'izindi maraya byaje bizananye biri kumwe mu mugambi, nabo bari muri Moba, nabo baza kubatoza intoki atakibazo na kimwe. Rero bumve yuko deja leta y'u Rwanda twari tubizi yuko isanzwe ikoresha abamaraya mu gutata, muga uno munsi mwarumvise bajyaga mu gihugu cy'u Rwanda babivuga mu buryo bweruye, byatumye abakongomani nabo bacu ubwenge, byatumye abakongomani bamwe bacu ubwenge, maze batangura kuba makiri sana kuba televiziyo kubijanye n'aba bamaraya bo mu gihugu cy'u Rwanda ariko bariyinziza mu gihugu cya Kongo baja. Rero abo bamaraya ntabwo byaboroheye tuvugana, bisa nuko ariko abazwa byinshi, ndetse amakuru bise nuko bo bafungiwe ngaha nyene Karenge kugira ngo bashobore kuba babazwa byinshi cyane kuri ibi batumwe ko canke batumwe na leta yabo y'u Rwanda cyane mu gutata, kugira ngo baronke ahantu bashobora kumenera, bashobora kuza guca kugira ngo bashobore kugira ivyo bononye ngaha mu gihugu cya Kongo cyane. Murabizi yuko batangura kwiyemfilita ukiye maka bakagera kuri izimara ya rero tuvugana ziri mu manwe plito ziri mu minwe ya leta ya Kongo. Ababiharira baze kuza tubahe source babone yuko baba maraya babo yapiyo yabijya
donc za ntwa zabo ubu zitidegembya zamaze kuba zifatwa matekwa neza na neza ngaha mu gisagara ca Kalemie ndetse no muri Moba zamaze kuba zifatwa. Rero comme conclusion sinagomba kubabwira byinshi, imigwano yo kubohoza igisagara ca Uvira iracabandanya singombye kubabwira byinshi, ariko tubaza guhura mu bindi biganiro basigurire ibijanye n'amajambo Sultani Makenga yashoboye kuvugira mu nama yabaye ku Kimenyetso nya 19 Kigarama ibereye Igoma aho bitwa Himbi, maze harimo na Colonel Nangana byavuga navyo turaza tuvyigire hamwe tubirabire hamwe dushobore gutahuzanya ingene ibiriko birabe ku mirongo y'urugamba uko ibintu byifashe kandi bikibanure. Uwiteka Imana bikunze turongera guhura mu bindi biganiro byacu. Bye bye.